umurongo wa 17. Kandi umuco w'Abisirayeli uzoba nk'umuriro, kandi uwera wabo azoba nk'urubeya. Uzoturira utongore amahwa yiwe n'imikere yiwe ku munsi umwe. Imana idufashe cyane gose. Ijambo ry'umutwe rivuga ni uko Imana izomara ingabo z'Abashuri. Kandi umuco w'Abisirayeli uzoba nk'umuriro, kandi uwera wabo azoba nk'urubeya. Muzagira Imana ibaho umugisha. Hallelujah. I have days mazimisi ndiko ndasenga telling God, Mana nyaguhora ku ngoma, imisi turimwo turakeneye umuriro wa mpwemu yera mu bantu b'Imana. Turakeneye ubushobozi bw'umuriro, turakeneye ubasha bw'umuriro, turakeneye inkomezi z'umuriro. Reka ndakubwire mwene data, niba wifuza kugendera hejuru no kunesha ibigeragezo byo muri kino gihe, no kunesha icyaha cyo muri kino gihe, no kunesha ibyifuzo byo muri kino gihe, no kugendera hejuru y'ibibazo byo muri kino gihe, no gutsinda gahinda, no gutsinda umubabaro, no gutsinda bageragezwa, no guturira no gutongora ingwara, urakeneye umuriro. Hallelujah. Yesu natufashe cyane gose. Where there is fire there is no jokes. Ahantu hari umuriro nta gufina kuhaba, ahantu hari umuriro nta gukina kuhaba. You can't play with fire. You can play with whatever, but you can't play with fire. Urashobora gukina n'ibyo ushaka, urashobora kuresista bariko baragusunika, urashobora kuresista amajambo, urashobora kuresista inkuru z'urusaku, urashobora kuresista ikindi kintu cyose, ariko umuriro w'Imana nta kintu na kimwe gishobora kuresista. N'igihe cyose umuntu yihenze agahonyora ku muriro paraxida, asimbira ku mametero menshi cyane, Imana yo mwijuru ikumpera umuriro kugeza ku rugezo ibiriko birasimbira mu gakiza kawe, ibiriko birihenda byinjira mu rugo rwawe, ibiriko birihenda byinjira mu mpemu yawe, ibiriko byihenda byinjira mu masengesho yawe, ibiriko byihenda bigutega imitego, bihonyore ku muriro bitarukire ku metero nyinshi. Agapante bora basata. Imana yo mwijuru ikumpera umuriro uturira ibyifuzo byose by'umubiri. Imana yo mwijuru ikumpera umuriro uturira abagenzi babi ntibasubire kugukenera, ntibasubire kukwifuza. Umuriro w'Imana bashwiragize kure, bisange baragiye kure yawe. Imana yo mwijuru ikumpera umuriro uyu mugoroba uba muri wewe kugeza ku rugezo umuntu wese yari yateguye umuti wo kukugirira nabi, sumu yo kukugirira nabi, itarike n'umunsi yateguye kuza kubikuzanira, biciye mu kukuramutsa, biciye mu kuvugana nawe. Umuriro w'Imana tukiri hano ube generated muri wewe. Imana uduze ugende kumwigizayo, ahindura imigambi yiwe atazi icyatumye ariko arayihindura. Twese tubwe ni fire, fire. Umuriro w'Imana ni uzotuma abadayimoni bagutinya. Umuriro w'Imana ni uzoturira kamere yanse gupfa muri wewe. You can repeat rebuking and repenting millions of times your habit and your sins, but will never leave until you generate fire, until you let your fire. Ushobora kwihana ibihetangabo byinshi, utashobora kwatura icyaha ibihetangabo byinshi, ushobora kwirukana ikintu ibihe byinshi, utararekura umuriro w'Imana ngo winjire muri wowe kugira ngo kibanze gusha, utangure kumanura umuriro kugeza ku rugezo.
ibyari byarakunaniye guheba, ibyari byarakunaniye kuvako, usigaye wicara ahantu ukavuga ngo mbega n'iryari mperukira gukora bya bintu byari byaranse ko ndabihagarika. That's the work of the ministry of the angel of the custodian of fire. Imana yo mu ijuru imanura umuriro. Tell hallelujah. We need fire in this end time. Turakeneye umuriro w'Imana. Everywhere we step there is attacks and the traps of the devil. Aho duhonyora hose muri kino gihe hari imitego ya Satani, hari bigeragezo, hari amajwi, hari bitero, hari migambi ya Satani. Turakeneye abantu bazunguruka muri vile buzuye umuriro, bagenda mu kazi buzuye umuriro, bajyama mu ijoro asinziriye umuriro w'Imana uguma waka, urubeya rw'umuriro ruguma waka. Katopa kerevo ranterevo sata. Abantu biteguye kwakira umuriro barihe bahaguruke batera. Tera hallelujah. Tera hallelujah. Ndagomba uyu munsi ubwira Imana, I don't want to do ministry without fire. Ndanse gukora igikorwa. I'm always telling God, if you are not going to give me a fire, then don't let me go for it. Nimba utampaye umuriro wawe ntiwemere ko ndabibamwo, ntiwemere ko ndabijamwo. I don't want ministry without fire. Nta gikorwa cy'Imana nkeneye atamuriro wa Mpwemu Yera, atamuriro uzana impinduka, atamuriro uzana ikanguro, atamuriro uzana revelation, atamuriro uturira imigabo n'imigambi y'abadayimoni n'inama z'ikuzimu. The devil is angry of ministry. Satani aranga igikorwa, Satani aragwanya abanyamuhamagaro, Satani aragwanya indirimbo, Satani aragwanya abasenzi, Satani aragwanya abakora ibikorwa by'Imana. For you to overcome what is fighting against you, urakeneye umuriro w'Imana, 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 urakeneye umuriro w'Imana. Where there is a fire, power is a promise. Ahantu hari umuriro w'Imana, ubushobozi bw'Imana buhinduka nk'isezera. There is no power without fire, but when there is fire, exactly power. Nta muntu ari ngayo. Tera hallelujah. Abanyote umuriro bariye batele hallelujah. Ubushobozi busunitswe n'amajambo. Abantu bose barasengera abantu, abantu bose baravuga amajambo, but our difference is when our words is being pushed with fire. Umuntu ashobora kubwira umuntu akavuga ngo wa Mpwemu biwe sohoka, imhemu mbikanga kubuja, kubera ayo majambo yiwe sohoka nimwe, ariko ayo majambo asunitswe n'imhemu zitandukanye. Hakazunda afise umuriro w'Imana, we just say sohoka wa Mpwemu biwe. The spirit imhemu mbi izokumva iryo jambo, ariko ntizohunga kubw'iryo jambo, kuko n'undi wese yovuga iryo jambo, ariko umuriro uri nyuma y'iryo jambo, spirit will begin to bubbling. Imhemu bizotangura guhungabana. Hari ijambo rizanye umuriro, hari ijambo rizanye tremblema, hari ijambo rizanye guturika kw'inkuba. Umuriro, hey, hey, hey. Mana ndakwinginze abakobwa n'abahungu buzuza umuriro wawe mu izina rya Yesu. Hallelujah. Nothing survives where there is fire. Nothing survives. Metal is able to melt. Ichuma kirayonga. Amazi nayo nyene boilinga. Reka ndakubariye, if you want to overcome this kingdom of marine spirits, nta kintu cambere imhemu mbizo mu mazi zitinya. Every kingdom of marine spirits, ubwami bwose bwo mu mazi, the first thing they fear, ntago zitinya ijambo, they fear fire. Zitinya umuriro kubera ziba mu mazi, kandi iyo zironsa umuriro amazi araboilinga, zirasha zigahungabana. Marine spirit cannot survive where there is fire of God.
Imana yo mwijuru wa mukobwa we ikuzuzemo umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. Nimba umubona abagabo bagusambanya mwijoro, generate fire in your night vigils. Tangura gusenga mu masaha yawe y'ijoro, mu mayereko yawe y'ijoro, generate your fire. Tangura guhamagara umuriro. Call on the fire of God in the name of Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. Yo mana we, suka umuriro wawe mu bantu ba, suka umuriro wawe ku bantu ba, suka umuriro wawe ku bantu ba, suka umuriro wawe ku bantu ba. Every altars is destroyed by fire. Oh, hallelujah, hallelujah. A man of fire is God's presence carrier. Umuntu atwaye umuriro w'Imana n'umuntu yuzura na presence y'Imana. You cannot approach a man of fire. Nagushobora kwegera umuntu harimo umuriro w'ukuri w'Imana ngo ubure presence y'Imana muri we. That person will be filled of fire in him, in her. Imana yo mwijuru kuzuza umuriro. And the presence of God provokes and attracts things. Kubaho kw'Imana na presence y'Imana birakwega bikazana abantu. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hari amajambo dushobora kwatura hano umuntu wese agatangura kumva amarira atazi yavuye, because there is fire is coming. Hari umuntu ashobora kuba afise uruntu ruremereye ku mutima, tukatura amajambo runaka agatangura kumva ibintu biriko biriruka. That person doesn't know what is taking place. The singer of fire, umuririmbyi w'umuriro azoririmba, abantu batangure kumva bariko baramerereza mu mubiri, batangure kumva imbeho mu mubiri, batangure kumva utuntu turiko turagenda mu mubiri. They will begin. Oh, hallelujah. One day ndashaka ko abaririmbyi tugera ku rugezo rwo kwandika indirimbo ya deliverance. Deliverance song. You will come here, umuntu agwaye ashaka kubohoka, no kuri titre ukandika deliverance, deliverance, deliverance. Umuntu agwaye ukamushira mu indirimbo, and then spirit will begin. Live songs. You go in the studio, utangwe ku recording, begin to speak in tongues. Tangura kurekura umuriro w'Imana. Atura amajambo adasanzwe kuri iyo ndirimbo, atura amajambo adasanzwe kuri iyo ndirimbo. Umuntu wese azoyumva agatangura kumva amarira atazi yari karava, agatangura kumva ubuzima buriko buraza muri we, agatangura kumva ubushobozi. Oh, iyo ndirimbo woyumva kwihangana no kwihagararako ntago azobishobora, kubera umuriro w'Imana ni uzoba umworosha kandi umuvunagure. Apana indirimbo ifatiye ku bigumbagumba by'ibihe by'ubukene abantu barimo. No, apana indirimbo ifatiye ku bigumbagumba by'ibyaha abantu barimo kugira ngo baharigwe. Apana indirimbo ifatiye ku bigumbagumba by'ibihe by'amakuba n'amageragezwa umuntu arimo. The song which generates fire. Indirimbo ituza umuriro w'Imana. I'm feeling that kind of atmosphere. Oh, hallelujah. Abaririmbyi Imana bakore kwibahiyere kwa rishasha mu izina rya Yesu. Abasenzi Imana bahumuriro mu izina rya Yesu. Umuntu wese ari ngaho Imana iguhumuriro mu izina rya Yesu. Wakira umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. Wakira umuriro w'Imana mu nzu yawe. Wakira umuriro w'Imana mu nzu yawe. Wakira umuriro w'Imana mu cumbi wawe. Lantoshaze liya losata. Lantoshaze libontasaya. Landere vrose. Lekere vrosata. Litantoleri. Ah. Landere vrose. Lantoshaza. Your fire, God. Your fire, God. Your fire, God. Amageragezwa ni menshi. Ibihiga umugorotsi ni byinshi. Ibihiga umutima ni byinshi. Generate your fire. Generate your fire. Mbwira mugenzi wawe turakeneye umuriro. You need fire. You need fire.
You need fire. Urakeneye umuriro w'Imana. Never be all feel satisfied of fire. Nuze wigere wumva ubaye satisfied n'umuriro ufise. No. The more you go higher, ukuduga mu maetape, ukuduga mu iterambere, ukuduga mu buryo bw'imhemu. My precious in the Lord, my dear, ugenda uhura n'amajea y'imhemu zitandukanye nizo wari kurahura kera bivanye n'umuriro wari ufise. Ntukagendere ku muriro wari ufise muri 2022, 2024, 2025. Where is your fire? Generate daily fire. Duhe ibyo kujya bidukwiriye umunsi. That means give us fire concerning on the battle we are fighting today. Duhereze umuriro uhwanye n'intambara turiko turagwana uyu munsi kugira ngo tuneshe kandi dutsinde. It's not a blade. No. Ntago ari umukate. Ntago ari ubugari. Ntago ari umutsima. Ntago ari inyama n'amafiriti. Give us our daily bread. Duhe ibyo kujya bidukwiye umunsi. Yesterday they were battle and today there is battle. Give us fire concerning on what we are going through. Yesterday's battle is over and you are not going to meet it again. And if it comes again, it will find another battle of that same day. Intambara y'ejo yaraheze kandi naho Satani yosubira kwigarukana izosanga hirindi geragezwa rihwanye n'umunsi w'uwo munsi nyene. That's why you need a daily food, daily fire to overcome. Kugira ngo utsinde kandi ugendere hejuru y'ibintu bidasanzwe. Hallelujah. Naho wowe uvuga mu ndimi, naho wowe uhishurirwa, naho wowe uririmba ibitangaza bigakoreka, ntuze wigere wumva umenga urabumbwe n'umuriro. Keep on generating fire. Bandanye uhamagara umuriro fire. Hallelujah. You know what? Fire will not collaborate with any other thing which is not fire. Will not contaminate with anything which is not fire. Whatever what is not fire, fire will burn it. Bisiguiki. Umuriro ntabwo uzokwifatanya n'ikindi kintu cyacho cyose atari umuriro. Ni kuvuga iki? Ni wabura umuntu wuzuyemo umuriro w'Imana, hari abagenzi utazonezererwa guciringa nabo because they are not carrying fire. Hari abantu utazonezererwa kutebana nabo because they are not carrying fire. But the one who has fire will just pull you. Umuntu azofisa umuriro azogukwega. You just aya majambo ari mu muriro w'Imana. Izi ndirimbo ziri mu muriro. Oh my God. Oh! Mana we! Hereza abantu umuriro wawe. What will happen? Niba ufise umuriro, ikidafise umuriro cyose uzokirengera, uzogiturira. Icuma ntago kizoguhangara, icuma kizoyonga n'icyagushikira ufise umuriro muri wewe. Ayo namageragezwa ameze nk'ivyo. Abagenzi nibimeze nk'urubaho n'ibyaza bizosha bihinduka umunyota. Even soil n'ubutaka iyo buhuye n'umuriro neza buravunguka bugahinduka ivu. Nothing prevail where there is fire when it is not fire. Did you get that? Hallelujah. Tugomba duhamagara umuriro w'Imana. Hagarara. I want to let fire. Imana yambariye nti this Friday uyu munsi uhinduye igicaniro cy'umuriro gusa. Everything will be fire on Friday here. No kuri afishe ntimuzosubire kugira praise and worship. Muzogire altar of fire. Hama tuzohimbaza dutazire mugabo n'igicaniro cy'umuriro kuwa gatanu. Ingwara zizoturirwa n'umuriro. Abadayimoni bazoturirwa n'umuriro. Imhemu zizohunga kubw'umuriro. Amavuta mashasha zoboneka kubw'umuriro. Ingabire zizuguruka zibe ignited n'umuriro. Hallelujah. Oh, niko ndumva umuntu wese nogera ndamufata. Nkamufata. I'm feeling fire.
umuriro w'Imana. Wakira umuriro w'Imana mu izina. Wakira umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. 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 Ugara amaso yawe. Father, I'm standing on this altar. Umuntu wese ari hano, yari yakamye, yari yaherewe, yari yagabanukiwe n'umuriro. Reka umuriro usubire kuba mwinshi muri we. Ingwara yose yari yahagaze imbere y'ubuzima bw'umuntu, reka ihunge iturigwe n'umuriro.